bisanzwe nk'itegeko nk'iryo ryo gufata ati ayo mantuze vyahora bikorwa mu masentare ajeje kurwanya igiturire aje mu masentare asanzwe y'ama grande instance ucumengo bagomba kugabanya inguvu z'urugamba kurwanya igiturire mu Burundi. Izo nzego zari zarashinzwe kugira zifashe mu kurwanya igiturire, baca barazima uburyo, ntibaziha agaciro gakwiye, ziguma uko. Twaguma tunasemera ko n'amategeko atazikundira gukurikirana abategetsi bo hejuru, none ubu rero baruhiye twabati batangwe kuza barafata ibyo zahora zikora bishire mu masentare nk'ayandi. Urumva no kuvuga yuko iyo ngendo ijanye no kuvuga ko umukuru w'igihugu ariko aragira urugamba rwa giturire. Umukuru w'igihugu naho yaragira gute ntiyurwanya igiturire ata nzego zikomeye na cane cane mu butungane afise. Inzego nazo zikomera mu butungane ari kubera iki? Ni inzego ziba zifise uburyo n'ubuhinga bukwiye, ko bene izo sentare specialize nka ziriya z'ubudandaji zica zikora nk'abantu b'abahinga bagakarihishije ubwenge, bakiga ivyerekeye ivyaha bijanye n'ibiturire, ivyaha bijanye n'ibirondewe nyene bagira amankete. Si ukuvuga ko uwo mumagistra wese uwo mwana w'umumagistra hejeje universite ngaho onyi bamuzanye ngaho muri ayo matribunal d'ububanza ariko araca imanza z'amatongo canke ibiki, ngo ubwo nyene ngo aca shobora kuja muri izo sentare ngo agire ico afashije. Birasaba ubuhinga bukomeye. Kubona rero batakubwira gutyo onyi umugambi wa giturire uriko urasubira inyuma, kandi bazoyibona batagishobora kubugwa bamaze gusesa, kuko nico gituma ubona ko umukuru w'igihugu avuga ati nyabuna mugabo ukabura inzego na zimwe zikora. Hariya nivyerekana yuko leta n'inzego zibona burya birahagaze biraboshe, ico giturire nsimbonere kizogwanya. Nyabuna abahanuzi bofasha bakumvisha yuko ahubwo izo sentare zotegeza gukomezwa zigahabwa uburyo bukwiye. N'ahandi ho turabona neza yuko nubwo mu vyifuzo hariho ishaka ryo kurwanya igiturire, mugabo mu ngiro tubona ko ingingo zimwe ziriko zirafatwa womengo ni igihushane.